nuko rero twamaze gushuha muri no ntara mbega turi mu ntara yahe mu gice giheze narababwiye aho tugiye guhurira bigiye gukomera abantu b'Imana ariko muvyibuke neza yuko mu bice byari birangiye twaheruka mu bikorwa by'inguvu hamwe n'ababandi bagiye barakuranamwo bashimisha abamantoro babo bongera barishimisha kuko nakare ega ibikorwa ni vya kare barakoze batiziganya ibujumbura mwibuke neza yuko dusigaranye babiri mu mantoro wabo yashimye yuko abandanya ya bora hamwe na generoza mu ntara ya Gitega naho bashimye babiri kwa kundi nyene Anosi yatamwe na Maria mu ntara muringa naho nyene bari babiri murabizi neza yuko ari inde ni Sarine na Apolline none ko barungitse mu ntara ya Ngozi twese twamaze kubashika baje gukora iki baje kuba badeje ahantu batamenyereye ariko mwibuke neza yuko duteza kuronka umudeje umwe gusa mbega tumuronkera ngaha muri ino ntara canke turacabandanya ndabizi muri kumwe nanje kumana nanje uko naje namaze kuhagera baba ni mu ntara ya Ngozi nawingo yoyo duhere neza na neza kuba kandidate w'Ubujumbura turabiyo mantoro wabo abarungika je kuraba video ya mantoro wanje je kundungikira ambwira ko agira ndunke muri ndishira hamwe ngende gukora nk'umudeje umaze kwitwa umudeje itari cyo cyose baguha tegereza gukora je nibaza kubera bikorwa nari mazemwe iminsi nje kuraba umudeje yanyitangiye imbere ndabukwa akora ndabivyakora uteguye kuza gukora muri rishyamwe bandungitsemwo mu kibanza cy'umudeje ndabibibazo bafise kugira ndabitorera inyishu nandikishe n'izina hano ndaba propose ivyumviro bishasha bakwiye gukorerako kugira bamwe batera imbere jewe uko ndavyibaza umudeje yiyemera ndibaza ko nza kumusumvya jewe ubwanje ndaza gukora nk'umudeje ndaza guhagarara neza mu kibanza banshizemwo hama nkorana umwete ibindi abamantore babimenya ndabibutse rero ko bagiye kuba badeje mwishiramwe rimwe nahari babiri umwe muri bo araza gusezerererwa. Iyi ni kampuni yitwa Gwanzu Mill ego Gwanzu uko nyene Mill tukaba duhingura ibintu byinshi bitandukanye tukaba duhingura isembe ubugari bw'ibigori bikoboye tukanahingura ubuyi burimo ingaburo n'ibindi bintu nk'isoya cyangwa amata y'isoya ingano n'ibigori bikoboye mwambwiye ko mukora ibigori bitwa sembe ubuyi mu gukora mu ntete za ingaburo ni imwe yitwa DCM ingaburo ego ingaburo tuvanga ku toni imwe dushiramwo 500 ego hama ububuyi bwagenewe bande abavyeyi abana ubuyi bumwe abantu bose guhera ku mezi 6 ego muramaze kuronka abakiriya ego abakiriya bariho abakiriya bangana gute abakiriya nushobora kubamenya bose ahubwo abakiriya bariyongera bivanye n'umwene turiko turakora ubu abo mufise ubu abakiriya nushobora kubamenya ariho nabo tutazi ni benshi abo nabo tutararonka donc hariho nk'abakiriya usanga barangura ukuvuga abakiriya permanent abakiriya permanent urumva bamenywa n'uri hariya kwa jemba ndi ngaha genda umuntu wo kuri terrain hariyo uyundi ajeje kwandika ibisohoka n'ivyinjira nivyo tugurisha ari hajya bagurishiriza kuri point de vente. Okay. Ifu y'isembe muyigurisha gute? 5 kilo igugwa 54,000. 54 55 bivanye n'ibigori amara twabiguze. Ego. Batwereka rero kungana ziri kuzifu. Anyene iyi ni machine idecortica. Iyi ni decortiqueuse. Decortiqueuse. Irakobora. Imashini ikobora. Ushobora gukora mu gihe kingana gute? Imyaka ingahe? Iyo pane yonyene y'imashini niba habaho pane ya moteur gusa. Iyo mashini hera umva ende tubana ni hera. Ukora gusiracika ugasubiruka.
ukacirepa. Ayumwe nababwira ni fortified forage harimo ingaburo. Ego harimo ingaburo akaba arizo nizi. Zinizo ngaburo. Uri umudeje ni wewe ntango kandi ukaba nihereza. Utegereza kuraba ukungene babukora karaba ukungene babutekera. Yego. Karaba no kungene busohoka byose. Ku bintu naye nabajije byose mwongirira akantu gatoyi kaka resume mukangira nk'udutire dutanu twa idezanyo y'ibintu twohindura canke ibintu byo kongerekana. Ubu rero bariko barategura icanditse c'ivyo bashimye hamwe n'utunenge basanze aho bakoreye. Haba ndiko ndakota amanota azoja ku muntu yabarungitse ngaha kugira abevoliwe arabe kapasite yabo uko imeze nuko ingana bivanye n'amanota jenza kuba natanze. Muri make uko nabonye bariko barakora ni babiri, hariyo Ntakirutimana Generose akaba ari we murimyi w'ibizinu, akaba ari we murimyi w'ibizinu. We ikintu kimwe nabonye kuri we arashoboye kugira service mugabo communication iramugora gatoyi n'ibintu bimwe bimwe. Akaba hari n'undi uyunje barikanuye Bora wo mu Cibitoke akora akazi ko korora amalapin, yorora inkwavu. We akaba muri service nkaba nabonye umengo yogira icyafashije cyane kurusha ujya mugenzi wiwe. Nawe ikintu kimugora, icyo nabonye kimugora akaba ari management nabonye umengo yomugora gato. Nabahanuye nuko aho iryo shirahamwe riri pancarte iranyegeje, nababwiye ko boyishira ahantu kwibarabara habona kugira umuntu wese arenganye amenya ati company Gwenzumiri iri ngaha, ukurenganye ku ikaburimbo ntayubona iranyegeje cyane. Amubwira urimo nk'umudeje waho hantu witegereza kumenya ivyo hasi kugera hejuru, kuko ikintu cyose cinjiye muri entreprise utegereza kumenya niho na controle ugiye gukontrola ishobora kunyaruka. Aba bakandidate y'Ubujumbura barahejeje ibikorwa byabo. Ubu naho dutandukire abakandidate b'Igitega nabo nyene turaba umanoro wabo aha barungika. Vyahindutse hano hantu baza kuba badeje mu bashiramwe atandukanye. Aha uwandungitseho n'umumantora yambwiye yuko nzoza ngaha kuraba ibyo bahakorera ukuntu bakora. Amahoro n'amahoro umeze neza. Yego atidashima nkora isabuni, ubwoko bw'amasabuni ni bita detergent zo gukoropa z'isuku. Karibu rero tubereke aho dukorera. Aha niho nkorera, aya n'amabido, urabona ko amabido ari vide, uvuga izindi nazisohoye. Nasigaje iye nkora 5 litre na 1 litre nkadandatse. Matière première ndayakora mu Buganda, ndabituma bwa mbere urabona bigikunda umuntu yari igishikirayo. None tugiye mu bintu ukuntu mukora imisi ngahe mu ndwi canke mu kwezi, bigenda gute? Mukora misi yose bigenda gute? Je nkora imisi yose yo matière première yabonetse. Ubundi ni kuvuga ihari nguma nkora kuko ndakora nkasohora, nkakora nkasohora. Sawa. Hanyuma ku kintu kijanye n'abakozi, mumbwira nk'abakozi mukoresha, abakozi bakora misi yose bajya bitwa abapermanent n'abajya b'abatemporaire baza gukora udusaha dukeyi baca bataha. Abajeshi abakora ukwezi
bagumaho apana bakora bagenda. Abakozi rero mfise abakozi 6. sinzi yuko mwonyereka ukuntu mukora tugakorana nkaraba ibyo ngomba gukora mwaka kanya bwa mbere twabitanguye mwabonye ko twatanguye kuvanganya kugira dukore amasabune. Anosiyata rero ntiyaje kubaza no kuraba gusa ahubwo arashiramwe amaboko nawe nyene agakora. Irya rero ya mbere niyo gukoropa. Ikigurishwa ngahe nayo? Icyo namushimiye nacyo abaza neza. Na Maria umwe ahingura umwavu uva mu muntu arashitse iyo murungitse. Karibu. Murakoze cyane. Karibu. Yego. Twabaye Kaze muri Hotel Winners. Yego. Kuri reception hari ujejwe reception, hari umushefu wa service, hakaba igikoni, hakaba abajejwe amasuku. Abo bose ukamenya ingene uhaca, ukamenya banajinga bose, ukamenya ati ngaha muri ko mukora gute, aha mwakoze gute, byose ukahaca kubwira ibintu byose ubuzima bw'ihotel bugende neza. Murakoze cyane. Akaca abaho na kontabilite. Kandi amasaha agiye umuntu yoja ku mirimo. Maria rero arinjiye mu gikorwa nyezina camuzanye nk'umudeje mu byibuke neza. Naje nk'umudeje aje gukorera mu ngata umudeje wo ngaha. Yabaha kugira ahari dusabikanye ibikorwa. Naciye aho bakirira abakiriya baranyereka ko babanza kubandika bakandika iyo bavuye bagashyira ko nimero ya karangamuntu ni nimero ya telefone. Baca baza kunyereka itandukaniro ry'ibyumba. Bambwiye ko ari icyumba cy'ibihumbi 10, hariho n'icyumba cy'ibihumbi 20. Aha rero tugeze mu cyumba kiriho ibihumbi 30. Namwe murabona ko ari icyumba cyiza kirahimbaye. Binyeretse ko gutunganya umugambi umuntu ashobora kuwutunganya ari umwe ariko ukagira ibisata byinshi ibitandukanye byorohereza abantu bari ku rugero rwo hasi, ku rugero rwo hagati no ku rugero rwo hejuru. Tugende muri restaurant kuraba ibijyanye n'ifungurwa. Maria ibikorwa arabigenze mbe none ariko yandika ibikiga ntutse. Ndiko ndandika ibijyanye n'intambamyi nabonye mu byo naravye, hanyuma cishirako n'icyokorwa kugira ngo iyo ntambamyi ihave. Ubu ndiko ndatandagira amanota, ndama amanota ukuntu yitwaye, mu bisanzwe yifashe neza. Intambamyi nabonye n'icyokorwa nahereye ku icyo cyabo ucewa mukiriya ashobora kutakira neza ibyo bamuhaye, ndamwereka icyokorwa uko kumuyengayenga, kumakira neza, kumuhendahenda, bakamubwira ko ari bwo buryo afise. Nca ndababwira ko niyo ntambamyi nayo nyene ijanye nuko atasare ya siporo nayo nyene bayitunganya, kuko harimo abantu bariko baragera mu zabukuru kugira ngo baze baronka umwanya wo kwama bagira siporo. Abakandidate b'Igitega nabo nyene bahejeje ibikorwa byabo n'akaravyo. Reka dutandukire abakandidate b'Imuyinga nabo nyene turabye barungikwa. Nagenda barungike mu mashirahamwe atandukanye. Hanyuma ubu turi mu gice 8. Mwaronse inyigisho zibigisha kuba umudeje. Ubu aho mugiye kuba abadeje. Murabe ingorane zihari, muzikemure, mubafashe ibitagenda neza. Hanyuma tuzoheza dusubire tubonane ku wa 5. Mwibuke ko muri mwebwe babiri hariho umwe azobandanya uwundi agasigara. Niteguye neza, ndaza kubikora neza kugira nzoronka amahirwe yo kubandanya ibikurikira. Hakora mu mutwe n'ubukerebutsi.
rero je ngiye gukoresha umutwe wanje kandi ndizeye cyane. Nuko rero twagiye duhere kwa Serine turabyo bamurungitse. Amahoro neza. Amahoro cyane. Ego turashimye. Amahoro namwe. Namahoro kabisa. Nje nk'umudeje. Ego. Ni karibu kabisa. Murakoze Tuza kuyigira cyane. ni byinshi kandi natwe twizeye yuko tuza kukwigira ko byinshi. Murakoze cyane. Tibe tuje hamwe dukore dutera imbere. Muri make bayita CTDD. Dusanzwe duhingura umutobe w'ibikaju n'inzoga y'ibikaju. Yego twaravye dusanga ni vyiza yuko ibikaju vyoja navyo mu macupa kurya n'ibitoke bashimye kubishira mu macupa. Niyo tubirose dupakurura hajya kwibarabara ndakwakiririye. Tubishikana ngaha muri stock. Muri stock imashini dufasha ni usanze tugira dutangure gukora mu kanya baraza gukora uraza kuraba ingene ikora. Bon iyo tumaze kuronka umutobe turafise ahantu tugira aho tuwutekera kugira ngo dukuremwo imicafu yose ishobora kubirimwo. Umutobe ni haca tarika muri make ni chambre de fermentation. Yego. Umutobe canke inzoga tuvyakirira ngaha mu aya marobine aho tuca tuyashira mu macupa. Dukoresha amacupa ya plastike niyo tuca tuyishiramwo imbere yuko tushira kwa etikete. Iyo umukiriya aje tumwakirira ngaha aje kugura amakarato bisanzwe tukaba dufise rero naho dushira ibyo duhejeje guhingura muri stock. Turafise inzoga y'igikaju twita vikasu. Urabona yuko taco zibaye nazo tuzishira muri plastike. Harimwo ama ingredient, harimwo conserva. Nibaza koperative nti muri mwenyene si we wenyene. Oya turi kumwe n'abandi. Muri bangahe? Dushika 11. Ngiye guhera aho barunda imiganda y'ibikaju hanyuma ndabe kuntu babisya. Angojeje kino kinacho vyica. Ni tangawizi canke niji isanzwe. En fait umuntu ariko aragerageza mvuze tangawizi kubera kuri tele benshi bavuga tangawizi. Hanyuma ku kijanye na emballage. Kijanye na emballage sinzi ko tujya tubuni ari mwe mutu importa canke ari utwo mutoratora aho canke mudutuma abantu bahejeje sinzi. Baraje hariho tubuni. Tujya tubuni hari abantu bafise amamashini Bujumbura. Yego bararonka utuntu bita preforme tuza ari duto cyane gapima nka santimetero 5 amabara afise amamashini acabugira bukaba bunini bukangana kujya wabubonye. Ture tugenda tubugura mu yandi mahingurira abikora guco Bujumbura. Urabona yuko aha turi kure wanashaka y'igisagara nkavuga nti byiza woje hagufi hafi yibarabara ku buryo iyo uruganda uwari wese arenganye arabona ati iyi ko ntari bwayumvirize burya ntitewe nisinziza gusumba izindi. Ku buryo iri hagufi biroroshe gusumba yuko abantu baguma bavyumva ku matwi. Bavyumva ku matwi hama nkavuga nti iyo ngurane nk'ubu byoshike kaboneka yuko mwacamuguranya abona ikibanza hatari no hihishije mukaja ahantu habona kugira ngo abakiriya n'ugukeneye n'uri hehe uharangiye ati ni ngaha kwibarabara hameze uku umuntu ashobora kugutora byoroshe. Jewe ukuntu namubonye nuko bwa mbere nabonye yuko akiri muto agikeneye kwiga. Ikindi naho nabonye yuko ubumenyi arabufise naho atawovuga ko bukwiye kugira ngo ashobore kugera uruganda nkuru canke uruganda rwisumbuye. Mugabo abandanije yaronka inyigisho ndabona yuko azogirira akamaro uruganda azokoreramwo. Ntawoja kuba umudeje atazi ingene ibintu bitangura iyo biza biva ukamenya yuko ugera ibintu vyagoranye kugira biboneke. Naje nk'umudeje hanyuma cyamuhura n'umudeje kandi hama twahanye ivyiyumviro nagenda musigira amakonseye nawe yagiye arayampa
turiko turiga twagenda tubona hari ingorane tugenda dukosorana kandi namuhaye urupapuro rw'ivyo twagiye turakosorana kandi yabishimye. Mbeko wa Pauline asanzwe afise ishiramwe ryingura amakara mu mwavubora bamurungitse kuba umudeje hehe. Sawa. Umeze neza. Yego n'amahoro. Ndi umworozi w'inkoko ariko inkoko zitamagi yo gufungura samagi yo kubundikiriza. Ubu rero hajya mu kiraro burya kirazira yuko umuntu yinjirayo adahonyoye mu muti bisabwa banze guca muri desinfecta. Rero ukuntu nkora ndabanza nk'ubu nsanzwe mfise ikiraro ndabanza kuzishira muri stock. Bone stock ikwiye shangura imiti. Nukuva mu mezi ane n'indwi zibiri niho ziba zitanguye guta yo wazizanye zikiri imisi. Yego ziza ari imisi y'umunsi umwe ari kiva mu mashini. Haza umunsi w'umunsi umwe. Yego. Dufate nkaho nk'inkoko imwe ita nk'amaga ngahe ku munsi. Itari imwe rimwe. Amagi mumaze kuyaronka mu kuyadandaza mudandaza kuri rimwe rimwe canke mudandaza abatwara menshi atora rimwe nk'ubu atora kuri sisa utwara menshi nawe nca namaha kuri sensa senkana kuvuga kugira abantu bace baza birukira bihutira aya magi yanyu vyoba vyagenze bage baramenyera buke buke hama kugira babimenye ukuntu wabimenyesheje abantu ko produza amagi publicité za social no kumaradio kumarezo sose ese ngo manje kuraba amagi amaze kuboneka kugeza kuri uyu mwanya. Pauline ko yegeranya amagi mbe bashagira yakoze iki agira yatugaburira reka tubirore. gutora amagi kugira ngo ngende nihindure kugira ngo nje ku isoko sinogenda nasa nkuko sawa. Ngabo rero barashoye ya magi genda bukebuke genda buhoro buhoro ntume nayo magi ya Pauline we ukuyafata nk'amata y'abashitsi. Nariko ndatanga amanota ku mukobwa bandungikiye kugira ngo aze kwerekana kuba murungitse amanota namuhaye ku kwitanga n'ubumenyi yoba afise mu bikorwa yari amazemwo uwo mwanya twari tumaranye. Umukobwa ukuntu namubonye ari kompetante kuko yagerageje gukora ibitandukanye amagi yagiye kuyatora kandi hariho n'ibibazo bimwe bimwe yambajije gusa ko ikibazo nabonye afise ntarikiriyeze kuko ntigeze ambaza neza ukuntu ngura imfungurwa n'ukuntu azivanga. Icyangoye ubwa mbere kwari ukwegeranya ibiharuro kuko kugira ngo umenye amagi inkoko ishobora guta ku munsi ni ikintu kigoye ariko nagerageje kubirondera kugira ngo ngire amagi inkoko ziri hajya kubanza kumenya igitigiri cy'inkoko zihari no kumenya amagi zita ku munsi wose zose hamwe. Ya wa mwanya rero wo kumenya amanota urageze duhere ku bakandidate b'Igitega. Akagaseke rero karimo urupapuro mbega bakandikiye twebwe turiko turakurikirana rino higanwa eka mbe bashanditse mwiki yo usigara canke ubandanye eka tubirabe. Mbere mwese murasanzwe nukuri barupapuro rurera mbega ihiganwa nta n'umwe avuye mu higanwa bose barabandanya bizorangira gute bizoherera he turaryohewe na rino higanwa. Ku bakandidate b'Ubujumbura hoho bimeze bite? Ego murakoze cyane nashikanye yagenze neza nasigaye mu higanwa nari nzi ko ntarika ariko
byanjyoheye cyane kubona n'ababandanije. Ndagiriwe amahirwe yo kuja muri demi-finale. Yego. Ku bakandidate b'Imuyinga naho byarangiye gute? Tumeze neza, twari tubarindiranye igishika. Rero ntiturabona inyishu neza ifitomoye. Ukuvuga nababwiye kuva mutanga ikiganwa yuko umudende wa kabiri tuzomukuri kurimba. Ego. Abanyamuyinga twese turabandanya. Ubu tugiye muri demi-finale. Nta muri mwebwe avuye mu twese turabandanya. Yes. Cyane turiko turarota. Yo rino higanwa ni rya mbere n'abarahiye murabonye ingene birangiye biheze neza cyane bose barabandanya rino higanwa mu gice kizokurikira aho bazoja gukorera mu mashamwe yabo bwite. Ndabibutse kandi ko tuzoba turi kumwe na Bora yorora inkwavu na Generosa arimo ikizino bo mu karere ka Bujumbura. Maria nawe ahingura umwavu uva mu muntu hamwe na Nosiyata ahingura amavuta mu bibarara by'amagi bo mu karere ka Gitega. Mu karere ka Muyinga naho tuzoba turi kumwe na Serine ahingura amabuye ibitungwa birigata hamwe na Pauline ahingura amakara mu mwavu Bora. Bashinga nawe bapfasoni namwe gwaruka birabaraba duhurire mu gice gikurikira. Ubundi umudeje indoto zanje jewe narazishitse ko umva iyi message nimba ufise